Tugire Kristo watiyiritse mu bihe bikabije, watiyiritse mu bihe bikomeye, twari tuyebuye tutabona iyo tuja, masura twereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha. Urukundo rwawe ni ntangere, erekana uburi hagati yacu, inzimano yawe niyitubeshaho, hakikuzamanura bikwiye, Mukamana y'Uburundi, mbega twebwe tugushimira gute kuba turiho uyu munsi tubikesha wewe, habwikuzo mvyeyi urabikwiye, wadukoreye byinshi tutabikwiye, watubereye Imana muri byose, Mana sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose itazire ubwiza bwawe, sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose itazire ubwiza bwawe. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza, turi mu izamu rya gatanu. Turi mu izamu ridasanzwe, aho duhererwa, aho twibutswa ubucunguzi bwacu, uwaducunguye mu mutima wacu. Ndabizi ko mushobora kuba mufise imiruho, ubwonko bwawe burarusha, ubwonko bwawe burasamaye, ubwonko bwawe ni buri kucata cyo gusenga. Reka tubanze ducurarangira Imana ibifuko nyibyiruke. Urakaninaza mu buzima bwacu kubw'uyu mwuka wazima dufise. Ni twebwe babana wawe uburenganzira bwo kudodora bakugururirwa, waduhaye uburenganzira bwo gusaba buri kintu kimwe cyose tukagihabwa mu izina rya Yesu Kristo. Waduhaye uburenganzira bwo kwatura ibyaha byacu tukabibabarirwa kandi tukabibohokako. Waduhaye uburenganzira bwo gusaba imbabazi tukazihabwa kandi impuhwe zawe zikarushirizaho kutubako. Turi mu izamu ridasanzwe, turi mu mwanya w'impemburo, turi mu mwanya wo kugaragara ko turi abana bawe. Mukama, tuje imbere yawe tuzi neza yuko tudataha uko twaje. Turiko turasenga uko muri twebwe harimwo abo tutazananye ngaho ariko bakeneye amasengesho yacu. Natwe ubwacu ni iby'ingirakamaro kutwemera ukatwibutsa ko watwanditse mu kiganza cyawe utazimangana.
urabizi neza yuko ibyaha wanga ari byo twakoze, ubwibone wanga nibwo twiyambitse, ubudahangarwa bwawe twabushize kure y'ubuzima bwacu. Tunezereze papa mwiza, duteturure mubyeyi rukundo kigongo, tubahore kuri iyi saha abafise inyongo, abafise inyonzi, abafise umubabaro, abafise agahinda, ababuraniwe, abakehaniwe. Iyi saha ndasenze ngo ubagirire neza, iyi saha ndasenze ngo ubahe amahoro, iyi saha ndasenze ngo ubahe umugisha, iyi saha ndasenze ngo ubutware bwawe butwarire muri bo, iyi saha ndasenze ngo ibyase guhinduka bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Kristo nadutwikire twese, atweza akabi kacu kose, adukure ku ibicumuro wanka, gutyo tugaragara imbere yawe dusa nk'uko ushaka ko dusa. Turazi ko ubutungane bwawe iyo buri mu buzima bwacu, turatera inteko tukazitsinda, turadepoza tukemerwa, turavuga tukumvirizwa, turasaba tugahabwa, turadodora tukugururirwa. Rero mukama Yesu uganza mu buzima bwacu, kuri iyi saha nuganze umutima w'uyu mukristo, kuri iyi saha nuganze mu bibondo byacu, kuri iyi saha nuganze mu bo twubakanye, kuri iyi saha nuganze mu mirimo yacu, kuri iyi saha nuganze mu kubaho kwacu, kuri iyi saha ubutware bwawe nibutwarire muri twebwe. Impuhwe zawe zitubeko, mutima wawe mweranda naza tuyobora, mutima wawe mweranda naza twigisha, mutima wawe mweranda naza duhumanure, tubegwe nukuba imbere yawe dushajije. Mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro, umugisha, umugwiza, ukuramba no kuranirwa kuri twebwe ubwoko bw'Imana. Amen. Tugire Kristo, muraho murameze neza, inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Twoma tuganire ku byo mwarungitse mushaka ko tuganira ko, indoto, ibibazo mubaza. Mu Kristo yavuze ngo bonsoir. Twasaba mudusengere mu gushima ku byiza Imana idukorera, yongere iturinde imwe mu mbi z'umubiri n'iz'umutima. Undi umukristo ikibazo bajeje ni giki? Tumusengere agira umutima wo gushima ku byiza Imana imukorera. Icyo ni igikorwa ngombwa ku mukristo. Ubundi abakristo benshi hari igihe Imana izobabaza ati mwasenze ryari, kuko Paulo ari jambo yavuze na Kristo yari yararivuze, muga Paulo yarivuze ukundi kuntu aravuga ngo buriya uwo udasenga udakora ntakarye. Mugabo rero iryo jambo yabwiye Abatesalonika, sibyo? Kandi mu Batesalonika ba kabiri
kukaja kubara ubwa mbere yari yababwiye iby'agakiza ibya Yesu Kristo akora ngo bace baragenda ngo bakigira kwirigara bakigira kwikiganda bakavuga ati umuzo wa Kristo wadushikiriye ni mwitekane abagabo bazima bakaba badakora mugabo rero iryo jambo gukora Pawulo bamaze kumuha raporo ati babagabo burya rero waje kubica ati ntibagikora ntibakigira ikintu na kimwe ati babona ko ibintu byose bimeze neza Pawulo asuye inyuma arababwira ati ugusenga kutagira ibikoko ukora pfuye udakora nakari sibyo nukuvuga Kristo nawe yaravuze mu nkunzi za Yesu Kristo ndetse n'abana bavuga ngo nkwiye gukora umurimo wo wamamagaye ngo izuba ricaka nukuvuga uyu munsi ugifise imbaraga nutakora umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana ushingiye kuvuga mwaramutse Maria na Dawa twese no kuja mu misa nyinshi no ico ni kimwe mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'ibigaragara murabwirizwa urumva murabwirizwa kumenya ko Imana ico yashizeho atawuzogikura izari mwe yaravuze ngo ingamiya ngo n'indogobwe ngo zirazi ngo kumenya ngo ubwato bwa sebuja azigaburira ngo ari kumwebwe ngo mwebwe ngo mushobora kuvuga gute ko mu nyubaha mutuba itegeko ryanje buri itegeko rero ni ngombwa buri itegeko ritandukanye n'isezerano isezerano ribera higiye ku buryo bw'uko isezerano Imana yagusezeraniye ushobora no kutari byaza umusaruro kazobyaza umusaruro wose ngeye cyangwa wabyaye mugabo itegeko rikora surplus nuvuga uyu munsi uhari ntukarege itegeko rya rudasumbwa kandi mu itegeko rya rudasumbwa harimo gushima kugira umutima ushima ubundi so kuravuze ngo ushimye wawongeje Jani baza ko babikuye mu jambo ry'Imana kuko Bibiliya iravuga ngo iminwe itanga niyo ra hejuru y'isaba bisigwa ko gugumuhabwa umugisha nawe udahesha umugisha n'umupfumo n'abakozi b'Imana ibyo babyumva ubundi haragereye mugasubiza mu nkoko ngo ngeri turindi imwe mu mbi z'umubiri n'iz'umutima ubwo n'uruhara rw'umwana w'umuntu kuko Imana igufatira ku mwanzuro nukuvuga iki iyo ukora ibyaha ukumva uratekanye muri wewe ubutekanye mugiye ko ari byaha zikaba ari intege imivumo ugahora wicuza Imana irabona uruhara ubifisemo n'uruhara utafisemo ko ari ibibakwega cyane ngana byo mu byemboye byo kunda kwera kubera iki turabana abantu dufise ubwenge Imana yadusizemo ubwenge burengeye bw'izindi nyamaswa ndabasabye mufata umwanzuro wo kudahora mwirega kudahora mwihana kudahora mwatura ahubwo mwihanire kureka hari ubusambanyi inzira z'ubusambanyi urazizi ntibazo gusambariza mu cyumba kwa nyoko wawe cyangwa kwa nyoko senge cyangwa wawe nimaka uzobanze kwangara none iyo strategy ufata nibazo gusambanya urumva ntuzomena nukuvuga nta cyana kimwe kidafise strategy kubwikoreramo none gututikangura muri ico gihe cyo gufata strategy nimba bakujyamitse hamwe n'ugusambanya kamusangiye icyumba ariko tegeko ry'ababyeyi ico ndacumva ariko nawe gute kwari ubuzima bwawe ariko bwandura umuvumo n'akavuyo n'agacinyizo kose none rero wo n'umwanzuro wawe fata umwanzuro hama Imana nayo ifata umwanzuro kubiguhama uri mugize avuga ngo ndabaramukije nipfuza gusengerwa mu kuronswa ingabirano iyo gusenga ingabirano yo gusenga niki ubundi gusenga ingabire yo gusenga nasanze ihishije mu ibangiri ihishije mu gukunda ijambo ry'Imana ntibazobahende jewe narasabye Imana mu buto bwanje maze kuva mu bintu by'ubuderenga narasabye Imana ngo impe gusenga menye no gusenga nkiyutira kujya mu misa kuvuga ibisomwa kugira ikiye mu gabayo indirimbo korale batebibona nkajya mu misa mu gatondo ko atakorari bihari ndahari je nta kibazo natera amajwi yose natera indirimbo zose ndahari nta kibazo nikisomwa navyo uvuga ngo nateguye canke sinateguye muga ntibwari uburyo bwo gusenga ubundi yishaka gusaba ingabirano yo gusenga kuko gusenga ni guhora imbere y'Imana gusenga kandi iteyo kandi guhozako usaba Imana gukunda ijambo ryayo ugasaba Imana mutima mweranda ugasaba Imana gutinya icyaha ugasaba Imana gutinya Imana abakristo benshi ntibatinya Imana sibyo hama rero kiba nigiki muri kwa gukunda gusoma ijambo ry'Imana uburi imbere y'Imana Imana ikigushiramwe ubutunzi abantu bakeneye kuko gusenga si kugira umwete wo kuvugira zariho ya pe cyacacu ndakibabujije ndakibihanije kandi umukristo mukatolika yisobanukiwe ndabikibabujije ndakibihanije ibyo gusa bifasha ubwonko bwawe mugabe kibabaje gituma n'ubwonko bwawe tuzava dusanga atari ibyo nuko uburi kurasekwa ngo ingene rusa ugo rutwa ugo rumeze uko tushaka uburi kurasengera muri Bibiliya ngo ushobore kuba ku ijambo nk'igi ubwonko bwawe bwo bikuraye uri attentive ubufise inyota y'ijambo rikurikira ije
Nico gituma nababwiye kizakwereka yuko muri komera Kristo ni muzima Imana yaguteguye kuzohakura umugisha ko sindabahenda twese tuzohakura umugisha nanje ubwanje ndimo kuko ni n'umugisha wawe ntapfa udahera nuko uzakumva kiretse umunaniro w'umubiri kubera imirimo dukora ubure tugirane uzumva ufise inyota yukumva ijambo kuko hari gihe ufise akazi katakorereza gusoma n'ingabire ziri muri wowe zikaba zitakorereza gusoma mugabo kabi ibintu terera telefone ngaho kumviriza bikuzanira umugisha Imana ico kirere cyawe uzocugura kibe ciza ngiyo ngabire gusenga rero ushaka gusenga niki niwe utire ngo ibiki no kundi ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana iyo ribaye muri wowe rigwiriye gose ugira ubutungane ora gusenga ni gukora buri kintu kimwe cyose ciza iyo uri umukozi wo mu nzu ukitwararika kuvuga uti jewe ikintu ntegerezwa niki nawe cyo bategezwa ni kumpemba no kumakaruko no kutanyigenzako uko bikora neza niko buri kurasenga Imana irazikabana nawe ikaguha igikundiro ico gihe ushobora no kuvuga ijambo ukemego reka ndabakarorero jinge n'Imana yanyigije gusenga ubundi je naca gusenga muganga bifatira mu bintu byo kuvuga nkavuga ngo kandi nganje gituma Imana yamereye ubundi urukiza gwanje rwabereye mu bihugu by'abarabu biranatangaje gose uri kurara gukura kwanje nukuvuga hagazigiye maze kubona imibabaro maze kuye ngo duhera mbona ashobora kuri amadeni y'abana yagirane hagazigiye ndavuga none ubundi wowe ni kwereka ibisubizo byanje bije nganagira n'isengero Imana iranyereka ko kuba hafi y'isengero atari ko kuba mu Kristo ahubwo mari imyaka 5 ntazi n'isengero kwisa n'umusanda ubona kuri YouTube no ugura he nazi n'isengero kwisa oxtansware Yesu mukaristia donc oxtansware ni gabakoresha mu gushengera Yesu mukaristia n'ujya mukatubure musibyo nkayibona mu bwenge bwanje nkibuka kera nkibuka twuguru tabernacle ngo dushengere Yesu mukaristia nkibuka ibyo bihe nkibuka ndumukorezi nkibuka ngiriki nkibuka ibyo bihe nkibuka soma ibisomo kindi gihe bakwakugira gahinda umutima wako gukoroka mugabo ubwo nyene ndakura inyota y'ijambo ry'Imana ngarisoma buke ndaritahura mugaca shira akajambo kamwe natahuye kuri stati yanje kugira nanje ndakarara ya stati nashaka ubu selfie ngashaka ufoto bumeze uko narakunda amafoto numva nafise umuzimu w'amafoto gamane mwijo nubu stati yanje profile yanje yabari kurere dijoro zabari muzu nabandi mukazi carazira ko nkora akazi nambaye carazira basi bari bamaze no kumenya kuko nitaburiye zanje zabaze carazira kunyinjirira kuko niko byari bimeze nukuvuga rero mugabe igihe cyo gusenga Imana inyereka yuko gusenga ari gukora imirimo utegerezwa gukora ubundi nakorera abantu baruhishanya cyane gose kandi benshi cyane bigoye ko batunganiriza uri umwana w'umuntu ndabwira Imana sinzi ukuntu hajya mu gihe uri kurasenga hari nka kugesana Imana yamubwiye umva Imana ngusaba ndabwo ati Jamie ngomeze zo kubana nabahoro n'ababana ndeke kuza ndatinze ntori zindi kandi nongere ngukorere byemere uzobunyemeje uko byagiye bikurikirana harabaye mwibyuko bamaririza agomba kunyirukana babwira Imana yanyu ibyo musenga mwebwe ndabwira mikimenyetso mwebwe dukore turi babiri umwe yiyangaje umwe asenge nanje senge nzomuhigiye ndamfatira ajya muri mu bambi wa 18 Eliya banje guhinda yabukuru abapfumupfumu n'abakonikoni ndabwira ati mviriza genzo saba Imana yanje igirene ibahuru byaro kuri uwo muhungu wanyu namwe nzobahamanza kuba indabukuru mubanze mu musengere ngo twaragerageje byaranze naho mwaragenda mu bapfumu baragiye nyene kandi ntibabiharira nikuvuga rero ko ni miti ariyo basabika mbona nisije nozi byombo byabo nikuvuga rero nani ndabwira ntiregure zitariki naje niyangajije ko ngiye gusengera umukazana wanya Saminda mugaba nanje njambwira Imana ni untabara umfashe nibazonyigenze ko mutima umbwira ati kuya nibazokwigenze ko nawe reka kwandarika amaboko kora ibyo wasezeranye gukora byose ubwira Imana bari kuruhurira reke kubereka yuko bakunanije reke kubyimba mbikora uko nyene abari yo mafungo ngira nagira amafungo yo kuvana 6 gushika indi 6 mugabo nkagira ayo mafungo yo gukora ikintu atantege nke zije vuga n'Imana urazisho twavuganye bigenda uko nyene nubora kwigishwa gusenga ni jambo kw'Imana ya mijambo ku munsi niko narigira stati yanje nkarigendera ko kwijambo ry'Imana risaba saa 9 nkarigendera ko ndarigendereye ko bukerika byara umushinge nkaduza uruhome kuri wa mushinge wejo nagira birangira no ijambo ryo kwa Ana ndavuga ntura nanje nari gutitira
kubw'icubahiro cyawe n'ubugwaneza bwanje kandi nagahingwe kuri jewe bibi Imana bimukonye nubara gusenga ni kubana n'Imana mukuri kuko niyo nari kuvuga ngira nsenge sibyo ngira nsenge hanyuma ngasenga atabutungane buri muri jewe neza kajagara abandi ndikinebwe mvuga amajambo menshi nsakuza nguma mpindagurika mpora mucemerezo ura mucemerezo gute gari ibya bimwe twihanira hanyene mu masengesho harakantu nyane kaza kakadiriringa mu mutima wawe buno umwana w'umuntu ahora mu ishari ahora mu inzigo ahora mu mubabaro ahora mu bwibone ahora mu harigera rusanga ari wa reaction yakubayeko mugabo gasanga wa mutima mugiye kugutuma ukora icyaha wewe waciye wigarura ni wawemereye burundu ni washitse ku ntego ya muri icyo gihe harigera bangomba kutaja mu ntebe ya penetesi kubera kiburiya n'ibyaha mukwiye kubitandukanya hari icyaha utegura ukongera ukagishira mu ngiro hariho n'icyaha wikanguruka cisangamo umutima mubi guturubika ugirane mugabo ntugishire mu ngiro uriya rero kujya kwirega icifuzo wagize kandi waragiforomoje nikibi ni byiza kugira muhore mu ntebe ya penetration ariko binasubiye hariho intege nke zanyuma muri ko murahamagara hari ibintu mufatira umwanzo ukavuga utuwiteka ikintu sinzosaba kugikora wakibona ukumva umutima ati yo gatora yo giriki already wacumwe niko Kristo yavuze mugara fete ko agikatsi naco nahora mu izina rya Yesu Kristo wa mama Imana yajaho nyene gukorera kuri wewe muze muramenya agaciro k'ubuzima nuvuga rero kwiga gusenga Imana ni gukunda ijambo ryayo kugendana nayo kuko ubona amasengesho niki n'ubutunzi bw'Imana muri twebwe niyo mpamvu dusenga kuko Izaya aravuga muri 44 ngo amajambo avuye mu kanwa k'abasabye banje asamasengesha iga n'ubuhanuzi n'amasengesho munaguhanuriye ati tora abagusengeye kuko abayasenze mu ibanga ryo kubana n'Imana mu nama y'Imana n'abana b'abana bisobanukiwe sibyo abo muhita ngo n'abayobozi b'imitima yanyu nukuvuga rero Jesse sikobyita mugandazi ko ariko byitwa Jesse kombyita aya namuvandimwe wa Kristo nukuvuga rero muri icyo gihe wewe ako kantu kabandura umutima wawe mu bugome kakawerekeza ku Mana nibwo butunzi n'iryo sengesho ryawe ry'ukuri niho hava ubushobozi bw'Imana kubuga ico watuye kigenda uko nyene none rero mu kwiga gusenga iga kukunda ubutungane guhanira ubutungane no kurondera Imana mu bushobozi bwayo ndafise n'ikibazo cy'ubwoba mu kuvuga ibintu byakamara hageze kuvuga ibitagira ikimazi singira ubwoba kuvuga ufise inyatsi y'amahirwe yawe iyo nyatsi itsindwa niki itsindwa no gusoma ijambo ry'Imana itsindwa no gutunga umutima utunganye itsindwa no kutigereranya n'abandi itsindwa no kutagomba kwemerwa iyo ugomba kwemerwa hageze kuvuga ibyingira akamaro ugira ubwoba kuko wumva umenga ntabwo uhinyanyura kuri bwo nanje uwo muvumo nigeze kuwugira ngafata nk'ubu ndi mubara ngomba kubigisha ngafata ati reka rero nje kumviriza ibyo bintu bibaho mudafyinata kumburengera nuko je mbaturira byose mwumva umenga urumva mwumva umenga kugira nigishe neza hariho nk'umupatira akomeye nk'uno banza kuja kumviriza hariho nk'umupasitori no banza kuja kumviriza inyigisho ziwe kugira namwe no nk'ibyo ndabazanira uriya mupasitori namwe mufise uburenganzira bwo kumwumviriza mugo ubutunzi mwe bw'abakristo mukunda irijwi mukunda ibiva muri irijwi sibyo mutari kunde ngo niko rongorotse ni naryo jwi rya nyuma ngira kuri isi risaraye uko ijwi ry'umugore rimeze nk'uko umenga ni ijwi nyene ahubwo rimwe umuvumo mugabeka da ishwi da na shetani izo nagohende kuko ikivamo nikizima nikuvuga iki rero mwebwamo wamushobe kuja kubiyumviririza jewe ngacansindwa wa mwanya wo kuba imbere y'Imana wa mwanya wo gusoma Bibiliya ngo nigishwe na mutima mwirande bo bize theology hari gico bavuga bagenda bagihinyanyuye ukundi we nayo wize numuhamagara gufashuko wa mwanya rero wo kuja imbere y'Imana ngo iguhinyanyurira ubwongo uko Imana izitwigisha pe idushiramo ubutunzi bwayo kandi ubutunzi bw'Imana bushingiye kwijambo ugahera muri abo pastor ukumva ico guka byandika gose mu gwagura abo pastor rero yabyatuye arabivuga avuga ati umuntu arashara gutumwa yakombiriza inyigisho yawe akagenda yandika kimwe no mwumvirize kijye usigarana nibwo butunzi bwawe uca ugenda imbere y'Imana utange raporo umwuka wawe aho ushobora no kumutwara ikirere mwavuze ngo ugira uzurandika kamwe wohatikirira wohabonera
none rero awugira ubwo bahagaze kuvuga ibintu by'akamaro n'ikimenyetso cy'uko urasuzuma urabe ko udafise umwuka wo kugomba kumenyekana, urabe ko udafise umwuka w'ubwibone, urabe ko udafise umwuka w'ukwemegwa. Mvuge banyemera avuge ngo ndi gihangange, umva bamvuga gute? Yesu Kristo nawe yigeze kwivuga mu gagumba duzi garade Petero. Yagomba duzi garade Petero. Hami bisigaye ngo bitagira ikimazi ngo ndiko ndabivuga girane. Eka burya niba bidafise ikimazi ahubwo ufise inkorerezi. Fise umwuka mubi. Iyo uri kuraremenanya, uri kutera inkuru z'ibinyoma, iyo uri kuryoshya ibiyago, naje wo muvuma nigeze kugira pe. Yamagabaye. Burya rero bijya bavuga ngo kiproko, bijya bavuga inkuru z'ibubeshi. Jewe ndakwandika inkuru y'ububeshi, bijya bavuga abwa muhisi musaza waje nawe yararengeje. Iyo gabira rero twegwe kuba eroka twari tuyifise gose. Yaracira kwandika akavuga amakuru y'ikinyoma biga twakina by'ama spectacle n'ama sketch. Akamara nk'iminota 30 avuga amakuru y'ikinyoma kazana ubuzima bw'isanza akabushira mu bana kabuza naye akagirike. Jewe nanye mvuze ati ngira ngo uremenanire, je ngira ngo ukonkomporeze ikintu uwo kwiruka. Mugabo hagera mu by'ijambo ry'Imana gusa nawe ngene je sinigeze nceceka no. Sinigeze nceceka. Jewe iyo ageze ko mvuga mu kintu gusa mbaye mu kintu ndaciye gurira nk'ibyo by'ijambo ry'Imana n'ibyaza. Kandi ntabwo ubwoba rero burya n'umwuka mubi gose. Kandi keshi ubwoba buba bushingiye kugomba kwemerwa muga wigeranya n'uwundi muntu. Kuko je mu buzima kwanje sinzi kwigeranya n'umuntu. Namanzi ko hari abari hejuru yanje kandi hariho n'abari hasi yanje. Namanzi ko nduguheshwa umugisha kandi nduwe nuguhesha umugisha. Nzi neza ko ndi hagati na hagati. Niyo no kubitikirika naho n'abandigise baci bikomere bigenda gute. Naho ati hari umuntu basakeneye ingufu zanje. Hari umuntu akeneye ubwenge bwanje kuko jewe sinigera mbona ko ndikigugu. Nabona gusa ko nabaye mu isi y'abantu batamenye batatse ubwenge bwanje n'ubutunzi mvise mu bwenge bwaje. Kubera iki? Naho mvise ikintu ingufu zo gukora ikintu no gusesangura ikintu. Kandi keshi umuntu afise umwete n'ingufu zo gukora ikintu no kugisesangura keshi umuhuye nawe uzobura umukoresha ugomba gukoresha umukozi uzomukoresha bibabwije ukuri. Niyo mpamvu rero bene abo bagaragara nk'amabuye yatawe. Mugabo rero Petero wari karabivuga bivuze neza. Iryo buye Imana ikigitorera ikarinyarura. Ni wowe rero ushaka kwigishwa gusenga. Ariko kugwa ku mwuka w'ubwoba ngo twarazwe umutima w'ubwoba, twarazwe umutima w'Imana goma twambariza akavuga ngo Aba dawe ya mutima w'Imana ikubeko. Indoto rero kandotora indoto mwese ishaka kubaha audio ndende. Ngo mwaramutse muvukanyi wa Yesu Kristo mu ndotorere narose mbona ndoba amafi menshi. Hari nka sahindwi n'inusu zo mu Burundi. Naciye nikangura gusenga kuko saa 9 yaciye igera. Nongeye kuryama nongera kurota uko nyene mu ndotorere muzoba mukoze mwarahezagiye wono mugisha. Yamagabaye ndenga mbibe muruva beyond ndenga mbibe kwerike ifi ni munyama zidateze ingwara filime. Ifi mu bitanga amafaranga irimo. Ifi mu bigaragaza ubushakashatsi irimo. Ifi mu bitanga icubahiro irimo. Ifi mu bikuza kwigisuzuguro birimo. Ifi mu bitanga uburenganzira irimo. Ndaje mbabwire mfatiye kuri Petero gusa. Murabye wise ati nukirobo ifi uzohoroba abantu. Ifi n'umugisha urenze mwifi ushobora kuba hari igisagara utokwicayemwo, inzu utobayemwo, urugo utobayemwo, umugabo utokurongoye, umugore utorongoye, amashuri utokwize, akazi utokoze, ikibanza utokwicayemwo, inama utotumiwemwo ukayitumirwamo kubera ifi. Petero ngo kugira binjiye Yerusalemu carazira. Kristo ni yashimye gukora mu isanduku bagendana ko byavuye mu maboko y'abantu. Yashimye gukorera muki mwidenariyo no kwasamika ifi umurimo wa Petero. Kurati ifi nayo bifimwe ukabona umuntu aguhamagara ngo nguhife akabwira uko ku telefone gusa nikimezo cy'ubugiye kudozwe garade. Ifi ni indoto nzima. Ariko nyane ikintu kibabaje ku ba Kristo. Nimumva nk'indoto ko Yose ni indoto y'umugisha. Ariko ngira ndabibiri banga. Ngigwe ko n'umukristo yabajije ngo Anita mbwira ijambo ry'Imana rimwe n'Isirake rivuga ngo ikigogo cita ku ndoto. Ntiyavuze mugumengane muri mwene Isirake 34. Sibyo?
nk'iyi ndato yarose aca jabika amaboko agire ngo nararose ndi umunyamugisha. Tangura ukora akazi neza, utangure wisuzume. Singajyanye Imana, ndi muboyohesha umugisha, ndi muboyokura mu bugarire hariya hakurya hariya nka Yerusalemu. Tangura nusanga uryajyanye Imana kimwe muri cyo, ugasanga nta kigoro, ugasanga nta shikano ryabora, ugasanga nta murimo w'Imana ukora, ugasanga nta murimo w'Imana ufata mu mugongo, wige kubikora indoti be gwawe. Ndaguha karorero, reka ngwa karorero ndiko nishura ico kibazo kandi ko ntomboye ngace ndacibuka, ni naco nja kwandikako, niyo titre nja kwandikako. Mwene Siraka 34 aravuga ngo amizera ataca amazi kandi y'uruhendo nayo umuntu wikijuju. Indato nazo zituma ikibura bwenge kimera amababa. Ngubu yingu ucumera amababa mugabo ureke kugira ngo indato zituma ikibura bwenge zimera amababa. Ubikibura bwenge ryari iyo utaramenya yuko ikikubeshe ryari itegeko rya rudasumbwa. Yatanze itegeko ryuko haba imwemu, iravuga ishiraho system ati ni haba ibizimwe muzizongarukako ukabupfuye. Mwaza ngo nabarozi babica baye, mwaza ngo nabapfumu baruga baye ico gengere bagikura, mwaza ngo ni ntambara abasoda nabo barokotse ku rugamba nabo. Reka ni system y'Imana. Ukusanga ibigirwamana ukuba uri imbundeke mwisi y'umwuka, mwisi y'umwuka imbundeke ryari. Mwaza ngo nacuba winjije uburi umukozi wa leta, uburi umuganga mwiza, uburi umucamanza, mugabo wakibiturire, mugabo ataco witayeho, mugabo icuhereza amaboko nikija mu nda yawe no mu rugero rwaho gusa. Ngora y'umukama wayiravye nkuko yakini na bo wazi warazishura zisitura, biba byoroshe kukenyuka utageze muri ya box y'amasezerano yawe. Indato zituma ikibura bwenge kimera amababa kandi Imana yavuga ngo nzobicisha amajambo avuye mu kanwa k'abantu ngo ndabicishe n'indoto. Indato imbere yuko ugomba kwikubaka indoto warose ikaba ari nziza, ubanza kwisuzuma kutajyajyanye Imana, ibisigaye n'urusako kuri wewe. Ikindi indato mbi mbere yuko usaba Imana ngo ikigwegwe kuri, ubanza kwisuzuma kuko kiba ari igihuhusi Imana yakurungikiye. Indoto nibanga ry'Imana n'umuntu mweneyo n'uw'Imana yashizemwe ubutware bwayo bwo kuzisobanura. Nguja kuvyindoto amera nk'ushaka gufata igitutu canke gukurikira umuyaga, kubera kiri jambo menga riko ritandukanya, ririko risuzugura canke riko rikontradiza canke riko rinyuranganya ibyavuzwe muri yo 33. Nawe yavuze ngo Imana yavuga uko canke kuri ariko nimubwite. Nuvuga iyi ndato mwene Sirake ashingiye kuri wewe. Ni witaho itegeko ry'Imana, witaho indoto yagushize mu Imana. Imisi yose narabwiye ko abantu benshi batsindirwa muri senere batari gutsindwa. Ukagenda bakabwira ati bakaguha ijambo ngo uvuge, muge bandi bagaceceka, mugenza atangura kuvuga ngo yangoma yina ngo yangoma yina, ukarengera amategeko ya senere muri senere ahuri ugapfungwa no kurenga amategeko. Abakristo niko bameze. Ishusho y'ikintu umuntu abona mu ciro rimeze niko nibyo umuntu abona mu ndoto bimeze. Ni nka kurya umuntu yoba ari mu cirore, uriraba ugacugirana ugaca wibagira ko wibonye, ukumva ushaka kwiraba ko nyene, sibyo? Ukumva ushaka kwiraba ugaca wibagira ko wibonye. Iciro siko kimeze, ariko ibanga ry'icirore niryo ryonyene rikwereka kuri mubi nirigene ribikubwiye. Ikirari kirakwereka uruhara ruri kuri wewe, kirakwereka uruherero ruri kuri wewe, kirakwereka umunkanya ruri kuri wewe, kirakwereka ibigonera biri kuri wewe. Mwana ngwira ngo hebigonera ngo hingene gisa ngo hingene kimeze, mbwaki baca bikweretse. Icyo ukora ni igiki? Hariho umugigwa wawe ucuja gukora kugira nugaruka mu kirore usanga usa neza. Tuganda gukaraba, tuganda kwivuza urwo ruhero, tuganda ko ukiga gutwenga iminkanya rikagenda, ukiga kuririmba iminkanya rikagenda. Si kirari cyakuburi cyagutaye, cyaguhaye condition ngo uzogaruke ngaho umeze. Niki indoto zimeze zamwumva ijambo ry'Imana mukure mu ndome murizane mu buzima.
Ngane Sirake ntabwo ari kara contradwiza, ntabwo ari kavuga ngo indoto nimingoreka kuzitako. No, impamvu atobivuga mwumvirize gatoya. Nigiki cyaje gicubahiro Morodekayi. Kwindoto zishobora no kugukura mu bushomeri. Nigiki cyaje gicubahiro Morodekayi sindoto. Mwumviriza gatoya. Mengani mu gitabo cya Esther ari kumukama mpaye umutima wo kubivuga. Mwumvirize gatoya. Mwumvirize. Ngo mu mwaka ugira kabiri umwami mukuru Ahasuwerusi ari ku ngoma kwigenekerezo rya mbere rya Nisani, Morodekayi yashikirwa n'indoto. Yari mwene Yayiri, mwene Shimeyi, mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, umuntu w'umuyuda aba mu gisagara c'Ishushani. Yari umuntu ahambaye asukura ku kirimba c'umwami. Ngo ariko yari umwe mu bambukanywe abona Nebukadinezari umwami wa Babiloni yambukanye avana i Yerusalemu hamwe na Yekoniya umwami w'Ubuyuda. Gatoya izo ndoto uyu Morodekayi gatoya bataza amateka yiwe ni mwene murabona ko ari umwuzukuru wa Shimeyi. Ushimeyi numwe yatuka Dawudi kandi carazira amutukira ku ruzi ku mugezi ku kiraro cyane cakayira mugihe Abusalomu yaramukubise kudeta. Ushimeyi numwe Dawudi yabwira Salomo ngo ntazoje mu kuzimu mvizi we zitarika amaraso. Salomo yiga strategy ubwe azomwica amwitego ryuko atazozi Yerusalemu ati nuwaza uzobupfuye undi musarabyibagira iryo tegeko aragibagira arazara hapfira. Cyumvikana ko atari umukunzi w'Imana gose. Uyu ari umunyamahanga mwene Kishi. Kishi ni se wa Sawuli umwami w'ubwa mbere. Kishi numwe Dawudi yahungira ko yigira ikintu cy'igisazisazi sibyo. Ngo ariko yari umwe mu bambukanye. Nukuvuga rero izo ndoto zarizi induru y'uruyogoyogo imituragaro ya nyamugigima n'intureka kwisi ngivyi biyoka mahanga bibiri biragabirije bigira bigwane uko ari bibiri. Hari ugwamo gwinshi kubera ugo gwamo igihugu cyose cyace citegurira urugamba kugira ngo kigwanye igihugu c'intungane. Ngo umusi w'umuzimagiza n'umwijima wamarushwa n'agahinda wagacinyizo n'intureka nyinshi kwisi sibyo. Igihugu c'intungane cyose hamwe kiriko cyose hamwe kiriko kirahinda gashitsi gitinya mabi agihanamiye citeguriye gutikira none kiriko kiratabaza Imana. Ahadeje harimwo ubutsinzi uko gitabaza hisuka amazi menshi nka kugisoko ritoyi rivamwo uruzi runini. Uko izuba riseruka niko umuco utamanzura. Abicisha bugufi bashigwa hejuru bagatandagura abaninahaye. Morodekayi yikanguye amaze kubona izo ndoto n'icimana ishaka kurangura agumiza ku mutima ibyo bintu hashika mu ijoro akirondera kubutegera. Izi ndoto namwe zirotoye muri Bibiliya no. Mugabe izi ndoto harimwo ibintu bitatu byerekana umutima w'indoto. Harimwo uguhamwa kwa Morodekayi n'abayuda bose. Harimwo uguhamwa kubera uguhangana apana uguhangana ngo bagwane no. Uguhana imbaraga uguhana ubushobozi kwibikoko kw'inyamaswa zibiri. Inyamaswa ya mbere yari Ahasuwerusi, iya kabiri yari Hamani wari yarahaye kwemegwa kuko Hamani kubera ubwibone bwiwe yagiye kwa Ahasuwerusi amwemera ati nzoguhica ushaka cyose mugumu uburenganzira ku Muyuda. Numwamaga baryose kuko yamuteye iteka ngo nzoguhica ushaka cyose ngo ari kumuha uburenganzira ku Bayuda agambiriye kubica kubera ishari yategwa n'iki. Ubu rero Morodekayi niyo ngomba kubabwira gituma indoto mukwiye kuzuba. Uba nk'umukristo yarose amafi nk'ubu n'umunyamugisha koko ashaka no gukorera izo ndoto ziyo kandi umwaka uraheze ibiri iraheze akabona ni buzima bwabo ni nyene ndi wibiri ukiyobagiza ko hari igihe umwaka utari kumara wari kuba wapfuye. Ivyo byabaye kuri Morodekayi. Izo ntureka iyo misi y'amarushwa iyo misi y'amakuba ni handi zanyandiko zisinywa bakagenda bati ni mubice mu bihera Ishushani hose mu ntara zose z'Ubuperesi n'Ubuyuda z'Ubuperesi n'Ubuperesi nande n'Ubumedi hose mwiciki mwice icitwa Muyuda. Ngo ariko ngo intungane kubera amarushwa zihanamiye ziriko zirasenga ntigaje mu ndoto yiwe. Nuvuga wawe uri ntungane Bibiliya indatika kwereka kuri kurasenga nikimenyetso cy'ubutabazi kuri wewe. Kuko iyo utari ntungane ntusenga mu gihe cy'amakuba n'amarushwa. Uri dodomba utawakuba uraragoza usenga igomana ugereke uri gwanira utori nkota bakubitoro ndibyanda gutaki.
mukere indato ya Moridekayi imweretse yuko intungane ziranamiwe n'amarushwa ziriko ziratabaza Imana hisuka amazi aratembesha n'amazi avugwa muri Zaburi ya 84 ni ya mvura yatembesha igakuraho ya mivyimbi igakuraho ya mibembe kugira ngo bene kora baje gusenga Yerusalemu umwami Yerobowamu yabagiriye akajede kuko bataronka umugisha. None Moridekayi byagenze gute? Moridekayi havuye habiyindika aho yakora yari ari umuzamu yumva abantu bariko bagomba kwica umwami. Murumva ko indato ziwa zamweretse ko umwami nawe azobamerera nabi kandi bamerera nabi batanga uruhusha umugabo gwa rushongera rusinyura arugarukana ku mwase wabo. Ico gituma byarangiye ngo habaye umutekano habaye amahoro ngo intungane zikaganza abani nahaye kuri yisi. Nagiga cyasukora ukinjiza ukaduza amazu ukagira iki ukorana ubugome uri kukorera intungane yo muri ico gihugu cyawe. Ndabarahi havuma haba kumwuzukuruza uri kukorera intungane yo muri ico gihugu cyawe. Niyo mpamvu Dawudi aticesha Imeyi iya mwica niyere kubyara Yayiri nawe niyere kubyara Moridekayi. Ico kitiwe Moridekayi umutima mwiza w'urukundo niwo yakoze kugira ngo akorere izo ndoto. Yumva ngo kwa bakevyi menga batatu begetana na babiri na Teresha bariko bagirane bariko bagomba kwica umwami amuhimburi bimuha promotion wa mugabo hamana mugirira ishari indoto ziwe ziba zirabaye mugabo indoto ziwe abarakoreye ubutabazi ku ndoto ziwe mu kugira umutima w'ubutungane ukwitwarika umuntu atisunze ibyaja komoha namwe kugira mukorera ingoro y'umukama kugira ngo mwerekane ubugwaneza bw'Imana mwarindiriye ko muhembwa. Indato muzitewe iyi ndato yagarutse kubakura ku urupfu Imana yamweretse uburinzi n'ubudangago. Kwa Moridekayi Bibiliya iravuga ngo yikango yamaze kubona izo ndoto n'ico Imana ishaka kurangura agumiza ku mutima ibyo bintu hashika mu ijoro akirondera agumiza ku mutima ibyo bintu. Imana yamweze ati Moridekayi wowe bintungane naho wo hamwe naho utoduga igarade naho gumura umuzamu wetekana. Moridekayi yaruhutse agiye mu kibanza cyo agomba kumwica hama agomba kumubamba nawe bamba mu kibanza cyo si cyo gusa muri Daniyeli 4 abantu mupfisha ubusindoto nukuri nikibazo mufisi mwisho muzogugwa ko nikivumbuze giturumbuka muri Daniyeli 4 sindiko mvuga zose no reka mvuge muri Daniyeli 4 naho Nebukadinezari ngo yarose umva yari indoti murabo reka ndabasomere gatoya moya nurarengana ngenda ndabasomere gatoya mumviritse ngo jewe Nebukadinezari ngo nari nitekaniye iwanje kandi ndoraniwe mu ngoro yanje ubu n'umwami atwara ibihugu 127 ampire yose ngo ngira indoto kandi zirantera ubwoba ibyiyumviro nagira ndi kukigwa canje hamwe n'ibyo nabona mu mutwe bimpagarika umutima. Murabyumva Imana hariho nigiye iguha indoto kugira ngo iguteze akavuyo ubone guha ihagahengwe abutwara. Yiri umuntu w'ikigatarare bugende Nebukadinezari nakindi yazize nco gituma igomba yiwe Imana yarayitsimbataje. Ndaje kubabwira ingene indoto yiwe yavuga. Nabwiye Moridekayi byaragaragara ko ari inyamaswa zibiri uwo yari umwami Asoruse na Hamani hama bikagaragara yuko bazosenga kwera makuba banamiye pana kugira baronka ibyo kurya. Pana gusenga ngo baronka urubyaro, pana gusenga ngo baronka abagabo bafise tatuwaje, pana gusenga ngo baronka abagore bafise munda zero na behind big ekada, pana gusenga ngo baronka amashinyo yirabura, pana gusenga ngo baronka amaso nk'ayinka. Basenga kubera marushwa makuba bahanamiye yabibana mu ndoto none namwe yamakubaje mwamutanguye kubaza rumenyi yari abimenye n'abatarabyimenyera. Umva Nebukadinezari ngo ngira indoto kandi zintera ubwoba ibyiyumviro nagira ndi kukigwa canje hamwe n'ibyo nabona mu mutwe bimpagarika umutima. Ndaheza ntanga itegeko ryo kurengutsa imbere yanje abanyabwitonzi bose b'i Babiloni. Urumva vuga ngo abanyabwitonzi bo mu bihugu 127 pana abanyabwitonzi bo mu Burundi cyangwa mu ntara ya Muramvya cyangwa mu ntara ya Bujumbura cyangwa ya Gitega capital politique.
abanyabwitonzi bose wanyarubwiwe yariyita umwami w'abazima bose umwami w'abariho ntago itegeko ryo kurengutsa imbere yanje abanyabwitonzi bose b'i Babiloni kugira ngo bambishure insiguro y'izo ndoto. Niho rero haza abarumenyi, abapfumu, abakadisimu, abaragurisha inyenyeri, nigana nyandoto imbere yanje, nigana nyandoto imbere yabo, ariko ntibamenyesheje insiguro yazo. Ubwoko bwose bw'abapfumuzi, abi Tanzania, abo mu mazi, abo mu nshinga, abo mu biti, abo mu byatsi, abo mu rufunza, abo mu ibumba, bwose ubwoko bwose ngo araburengutsa kandi abufite ko ubushobozi, ngo barananirwa. Ngubwo hanyuma harenguka imbere yanje Daniyeli, ariwe batazira Baltazaro, bafatiye ku izina ry'Imana yanje, umutima w'Imana nyeranda ukaba ahantu kweri hari ikosa muri Bibiliya. Mikaramu ngaho umutima w'Imana nyeranda ni I majuscule. Aravuze ngo uzokongera ko ikindi kintu ngo apfume, aho umuvumo ntukamfate mu izina rya Yesu Kristo. Ni I majuscule, umutima w'Imana nyeranda. Imana nyeranda ukaba muri we. Iyi Mana ya Nebukadinezari ni yari iminiskire dome rutoya. Ndaheza ndamwiganira nyandoto. Baltazar wewe mukuru w'abarumenyi, ndazi ko umutima w'Imana ndazi ko umutima w'Imana zeranda ari muri wewe, kandi ko ataka inyegezo kikunanira. Mbwira ibyo nabonye mu ndoto n'izigurana. Murumva Daniel atanguye kuduga igarade mudafikinata ngo ngibi ibyo nabonye mu mutwe wanje ndi ku kigwa canje. Umwami abuza amahoro kubera indoto, mugaba wawe uratuje n'indoto zawe. Umwami cyo musaba nawe musaba icya kabiri cy'ubutware bwiwe. Epuru tuburatoye indoto yacambye ati havuye jewe ni wowe uzokurikira, abandi bose ndi mbondeka. Sico cyahaye promotion Joseph byo mutazodushikanira Imana izobiduha mwibanga ryayo. Kandi noneho nibinakagije ko mushikanira umuntu yabyawe n'umugore, nimushikanira Imana. Mushaka kumbwira ngo tuzoyibisanza he mu ngoro yayo? Ushaka kumbwira ngo mu ngoro yayo hari he? Hari ubutunzi bwayo. Ushaka kumbwira ngo ubutunzi bwayo buriye? Ubutunzi bw'Imana bushingiye ku ijambo gusa. Kibwirwa n'icumbi cerekwa n'ikibona. Ndi kuvuga nk'uge nabwiye mvuga nk'uraga. Mvuga nk'uraga nacyo mvuga ngo nzogaruke kwivuga ngo nari narivuze ngo nje kwishutsa. Paul niwe ngo igihe kigeze baranambwira ati Paul umuntu umwana w'umusipi nagandiramo baramubaha baramukudavuga ati nugupfa nopfa kuko. Gapari yayigumye ajya burya hari indi myaka ariko ngerwako. Kristo barambwira ati nuji Yerusalemu igihe ataje Yerusalemu kubyonga karere. Yayigumana na ba Petero ari hakujya kashaka kigraza Sidoni na Tiri. Baza ngo yari kubiki Kristo. Mugabo aravuga ko nari naje kudomeka. Nkaba namaze kudomeka. Iki nigisigaje kuri isi nigiki. Ni mwebwe mu yaryoheye mugeraho ku rwego mwibagira n'Imana. Indwi muri Daniel 4. Ngo ngibi ibyo nabonye mu mutwe wanje ndi ku kigwa canje. Nariko ndaraba mbona igiti kiri hagati ku isi. Murumva kiri hagati ku isi. Mwumve ko n'Imana yamwemera kuko uniwe. Kikaba kirekire rwose cyane. Ico kukirose indoto ziri mu igiti. Haba harimo le silmois. Cyane cyane iyo bikurikiye n'abantu bagaragaza ubwami bw'Imana. Hari igihe ubona ukirota hakoye wari Kristo. Ngo ico giti kiraheza kirasagalala kandi kirakomera. Uburebure bwacu bushika kwijuru kikaboneka gushika kumera yisi. Ama mucamuka muri mwitanguro 49 Yakobo ari karahezagira abana bibageze kuri Yosefu avuze ngo wangu migicanguragera hariya mwijuru gose ngo ikagera. Ateye igomwe kikagira ibyamwa byinshi biribwa. Bose bagiye bivuye kuri ico. Ibikoko byo mu gahinga byarondera gatutu munsi yacu. Inyoni zo mu kirere zikibera mu mashami yacu. Kandi zina muntu wese yargi bivuye kuri ico. Bona ariko ndaraba mu byo nabona mu mutwe wanje ndi kuburiri bwanje ngo ngirentya mbona umurinzi umweranda ari karuruka ava mu ijuru.
mwibuke ko na Yakobo yaryamye mu ishyamba akisegura ibuye ntiyabonye igiti mu bitandukanye yiseguye ibuye kandi ibuye ni Kristo n'urutare ngo araheza ngo abona ngo abamarika bagenda mugabo wewe n'umurinzi arururutsa araje aje guhana kuko kujya kubona bagenda bongera bagaruka no kuvuga batora ibitekerezo imitwaro imibabaro ya Yakobo bagashana imbere y'Imana bakazana ibisubizo mugabo warurutsa araje waje guhana nta kindi gisubizo n'ukugenda kwerekana ico yakoze gusa arasemera n'ijwi rirenga avuga ati nimwicira ico giti kandi mukorore amashami yacu urumva iryo niteko ry'Imana ryuko utakaza agaciro mututura amababi yacu mwongere muhungurura ibyamwa byacu ibikoko byose n'ibihunge bive munsi yacu n'inyoni zose zive mu mashami yacu ariko murarekere mwivu igishitsi n'imizi yacu bigume bifashwe n'iminyororo y'ibyuma n'imiringa mu byatsi byo mu murima murumva ico gisigura kizobombekwa n'urume ruva mu kirere gitorana ubwatsi bw'isi hamwe n'ibikoko umutima wacu uzohinduka ntube ukiri umutima w'umuntu murumva ko camaze kuza kuba umuntu ingingo giheze gihabwe umutima w'igikoko giheze gihabwe umutima w'igikoko imyaka 7 igiherereko iryo jambo ni ingingo ishinzwe n'abarinzi iyo ngingo nibwirizwa ritanzwe n'aberanda kugira ngo ibizima bimenye ko rudasombwa ari we segaba w'ubwami bw'abantu kwabugabira uwashaka akabwimikamwo nyarucari mu bantu bose ngizi ndoto narose je umwami Nebukadinezari ubu rero nawo Barutazaro reka mvuge ngo nawo Anita nuvuge insiguro yazo ko abanyabwitonzi bose bo mu bwami bwanje badashobora kumenyesha iyo nsiguro wewe urabishobora kuko umutima w'Imana nyeranda Imana bege mu mwanditsi byagenze gute kuko umutima w'Imana nyeranda uri muri wewe umutima w'Imana ari kuri jewe kuko umukama yansize ngo mburi nkuru nziza Mana yantumye gusasagaza hose ubwami bwiwe kugira boro biwe inkuru y'urukiza nuvuga iki giti yari Nebukadinezari kandi yari umwami afise mu minwe hafi ubwoko bwose n'ubushobozi bwose n'uburyo bwose bw'abantu Imana yari yaramuhezagije ubwo bushobozi ariko Imana yari igeze igihe nyene musenye imurungike mu ishamba akugwemo umutima w'abantu amere nk'inyamaswa gusa Imana agiye kumuhishura ico yakoze mu nyuma byagenze uko nyene ariko harimo kandi Imana yasize ngo murarekere mwivu igishitsi n'imizi yacu nuvuga nagiye kumuhonya burundu nagiye kumurandura ngo amwice no azomuba Imana izomubabaza mukama azomubabaza amara imyaka 7 mu ishamba ameze nk'inyamaswa ajya nk'inyamwaswa babayeho nk'inyamaswa niyikangura kemera ko Imana ariyo rudasumbwa ariyo mushobora byose ariyo segabo wa byose akayicubahiro gusumba icubahiro cyose yo cigarurira azoheza agaruke niko byagenze iyo myaka 7 yetse muzobandanye mu bisobe mukurikire ni kuvuga none izi ndoto mwumva zidafite akamaro izi ndoto zibura ubuzima Nebukadinezari nka mushaka kumbwira ngo none ari gusenga zikaba erega Daniel nawe icyo yamwatuyeko icyo mpamvu Imana ivuga ngo nzobashira muri mwe bw'abantu yaramubwiye kuko nawe yari yaramunze imitima ba Daniel yari yarabaruhishije yubaka burya bwampire burya buzo hejuru 127 arabwubaka cyo kubitagugikiriza mugaba Daniel bagize imiroho myinshi cyane ku buryo ngo umugore we ngo haramubwira ngo akumbuye iwawe yarafise umugore yanyaze ngaho mu Buhindi amubwira ngo akumbuye iwawe ngo agaca amubwira ngo ushaka iki wa mugore ko karaza ubugome bwa Nebukadinezari ngo agaca avuga ngo nimvuga ngo ngumbuye data na mama cabazari no kandi bemera zo babahohoteye ngo nimvuga ngo ngizene ngo byose ngo bazobagize ingorane ngo agacabwira umugore wa Nebukadinezari agacabwira ngo nkumbuye imisozi yiwacu Nebukadinezari agacabwira wa Daniel ngo haba ngo ubwenge shabo mu bayuda ni bagende bimbi iyo misozi bayishushanye yiwanyu hezo zozura yiwezo ubonye iwanyu mugano uzopfa ngaho Nebukadinezari ngo igihugu ciwe narayiwe ngo arayugara urumva ikiraro gifuka uruzi rujabuka hakurya niyo jaba ari portail mu ijoro nukuvuga uje wagwa mu ruzi
kwa mwijoro barakiduza ikaba umuryango wugari gisagara ciwe. Nukuvuga iki rero, izi ndoto mureke kuzifikinatako. Izi ndoto n'ubuzima. Morodekayi yazifikinatako ariko munazikorere mu bintungane, mugwane kuvuga muti Imana ari ico wavuze. Mutosoma isengesho rya Morodekayi mudosanga rihuye n'ibyo yari yararose mu kigabane ca mbere kandi byaje kuvugwa mu kigabane ca kane. Hari yacigiye kuko yagiye gusanga ugo rubanza bimaze kudadika rumaze kugera nako. None rero Imana nyina muri duho umugisha, duho umunezero, duho umwuka wo kwitaho indoto kandi ayiduhishurira ubuzima ishaka tuzoba mwejo kuko ubundi ubuzima urose indoto mwijoro. Dufata urose indoto saa sita z'ijoro. Indoto urose bubara ubuzima bwo guhera saa sita n'inusu guhera saa sita n'umunota umwe. Indoto zirose ubara ubuzima bwo mu mwanya ukurikira. None rero muziteho muzitwararike mugabo nimuziteho ngo muvuge ngo hango narose ngo ngira umugisha. No, birakorerwa birarondegwa. Birakorerwa birarondegwa. Imana nyana amahoro twishimire itunezereze iturinde kubabara kandi twagura imbibe. Amaraso ya Kristo dutwikire ubugwayi tubukugweko, imikoshi tuyikugweko, imivumo tuyikugweko, ukwijajara tubikugweko, bwibone tubukugweko. Duhabwe guca bugufi mu izina ry'Imana, mu bubasha mu butware mu bushobozi no mu buyobozi bwa mutima we barakorera buri twebwe sinzigera sozera n'abacurarangiye agira ifukunye bigende mu izina rya Yesu Kristo. Amen.